Miss Burundi 2025, c'est Kaneza Kelia La Gloire. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour la nouvelle Miss Burundi. A round of applause for the new Miss Burundi. Umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge Miss Burundi 2025 yarayamenyekanye mu ijoro ryo kuri wa 2025 rishira wa 2026 mu Kakaro umwaka wa 2025. Et pendant ce temps-là, regardez ces joyaux que le Burundi possède, des femmes très belles et très intelligentes. Ibirori bikaba byabereye mu gisagara ca Bujumbura bitewe iteka no mutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Hagati aho hakaba hari n'abandi banyacubahiro atwovuga abari mu nzego zitandukanye zigize ubuzima bw'igihugu. Imbere yuko iryo higanwa ritangura, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagize icyashikiriza abo bigeme bari muri iryo higanwa. Mu mpanuro yahaye abo bigeme akaba harimwo gukorera hamwe bagashinga amashira hamwe yo kwiteza imbere. Nyamwigenda ko ntari muri mpeshi kandi je ndabizi iyo muri beshi murakusa ikivi gusumba umwe, babiri basumba umwe. Mbonero kandi gushimira abona haye impanuro bakazumva ubageze kure mu kwiteza imbere. Hariho abakora amaparfum, hariho aborora, hariho abakora amafu y'umusururu, baraje ku kazi konyereka ivyo bagezeko. Hariho naborora amafi. Rero namwe ntimuje ngaho ngo mwicare ngo mwabaye misi mwiko muradefira, oya, no mu mutwe hadefire ivyiyumviro vy'iterambere. Murabona ko no mugoroba twawubahebeye kandi nivyo hariho benshi bari kuba baryamye baruhutse, ariko rero shira hamwe inguvu kugira ngo mwiteze imbere. Birahimbaye cyane. Bavyeyi bavukanye namwe bagenzi babano bigeme mwishikiye hano, nagira ndabashimire ukuhaba n'ikimenyetso ko tubashigikiye. Muze mwamuko mubafate mu mugongo mubaremeshe. Birashoboka ko tubaka Uburundi, igihugu cakaka, igihugu aho umwana wese umwigeme yumva ko afise ikibanza citeka, yubahirizwa kandi aterera agacumu k'ubumwe mu kucubaka. Abo bigeme baciye bashikiriza imigambi bagiye kurangura hamwe boramuka batowe muri iryo higanwa. Ukiringo c'amezi 6 umuryango umwe wose uzomaze kunguka ingurube ziri hagati ya 3 na 6. Kugira ngo umugambi wanje ubandanye ushikire benshi, umuryango wose uzonsubiza ingurube imwe. Izisigaye zimwe bazozigurisha kugira ngo bikenuye mu vy'umuryango wabo, izindi zizoguma mu bworozi kugira ngo zibandanye zitanga ifumbire ry'ikirundi kandi zunguka. Mon projet est une suite d'une observation, expression et surtout d'une proximité avec les jeunes dans divers cadres. Mu nyuma haciye hamenyekana abagize amahigwe. Aha Miss Burundi akaba yahawe agashimwe k'imodoka amafaranga miliyoni 25 mu mafaranga y'amarundi hamwe n'ubundi bushimwe. Dusabe aba candidate aba begege inyuma gatoya babiri basigaye begere hano imbere, dushobore kubereka uza gutorwa kuba Miss Burundi. Mwibaza yuko hagati yabo babiri aza kuba arinde? Mwibaza yuko arinde Miss Burundi 2025? Uwatowe kuba
uwatowe kuba première dauphine 2025 numéro 36. Miss Burundi 2025, c'est Kaneza Kelia La Gloire. La gloire. We can see the emotions are heightened. Pas émotion, pas trop, amachimeshi cyane. Vraiment. Nturire cyane ngo wice makeup. Amachimeshi cyane, amachimeshi cyane. Asa neza cyane. Miss wacu araberewe. Icababa cha kabiri nibaza hica Tanya uwatowe n'abantu benshi ariwe Miss Popularity akaba ari Mugisha Monica Celeste nayo Miss Development akaba ari uwitwa Iteka Nelly Charlene kuri abo bose akaba hongeweko Miss Photogenique ariwe Mugisha Jennifer.